ndumiwe ndakuzira abantu niba gukubita wewe ucubwira ati njya gukora ikiganiro none ngaje nkubitishije ubumpoye none ujya mu yega best genda muharura kari muhimbira ugenda gukorera umuntu ari muri Amerika akeneye sponsor ndabimubwiye n'imbere ya kamera wewe urimbwe kandi uri muhimbira reka gukorera Chimamanda irigwa ratuka abandi Chimamanda urumva byabyashi biboneka yuko ari waguta Hera bakunzi banyinshi media kuri mikrofone mukona na sipe hands camera turi kumwe na Bobo Wanshi. So guys ndakora mkidevanye nere mwanamse chankwe bwake. Guys mama yangu jewe hari kinavuga ati yuko nice jenzo zirukuri cyangwa ati yuko ibintu byose ngomba ndabishira kuri kamera. Mwabonye ikiganiro cabaye ko bande MALOVE niwe yagipostinze yarandonde by phone arambye ati nice ndagukeneye dukora ikiganiro. Nandi ndamubwira ati none yandonde ngo dukora ikiganiro ni sawa. Ni wo mwankira umuntu kuko tose turi muri industry ndamwemerera. Ivyabaye mwarabibonye. Kwera ngo nice ngo navuze ukuri imbere ya kamera, kwera nice navuza iki ibya kwanza ngo MALOVE ngo hano je mumbwira imbere ya kamera sasa wowe umesha washa deja makamera musigiye mu hoteli imbere ya kamera ubonye babankubita barankubita abantu kabakangira sio vizuri bro sasa ikibazo gihari ni kimwe jivyo wanyu muri babiri misi biju sivyo wani vuga imbere ya kamera niba ikuze yishije so ibonye umviriza guys ikibazo naisa afitani na best jewe ntacho nzi neza aho gihagaze sema ungesema vijana best wetu wabipanze nice mimi kupanga kitu man cyangwa nawe usiga utumwa na Chimamanda birashoboka kwera navuze ukuri kwa Chimamanda ubu best twamaze kubona yuko ari umutumwa wa Chimamanda usiga yaza wewe ntiwambwiye ati nice dukora ikiganiro narakwanye bro sinakwemereye ariko ucuza ngaha umuzane best acha nkubitira imbere kamera bro ahantu bitwarira je ibintu nk'ivyo onya je ntavyo ndimo nimba ari mikino yiwanyu ubwanyu Chenu imaroge je umviriza je namwe iganiro wakoze usigura ivyawe na Chimamanda ngene yakurondeye n'iki yuko best ari umuntu uze sasa je ndavuga ati rero ko bimeze uko ndumva neza yuko hari ibintu bitagina neza je best arambwira ati yana braz urabona ingene abantu bandonde ngoja wait we ko wavuze yuko ngo yakubwiye yuko abana ni wanted ni mbaya sivyo ndavuga ati bareba babiri je ndi wa muntu nakunda ururimi rw'umwe rukamifyufye ikintu nkeneye gukora ni kwakumbanisha ari babiri bumvikane bihere sasa niri murete aho mwokumvikanye ikakwa fire bro urazi ko nabwiye ati ko nanje ndi umukobwa gabi kandi mimi ko dadasuta munabiyuwa je ndi umusazi nshati kandi ndabana umupore nkeneye rega nanje no basarana bro wenyene naho nyene no guhamagara nkavuga ati nice ngo ndakuzira abantu niba gukubita wewe ucubwira ati njya gukora ikiganiro none ngaje nkubitishije ubumpoye none ujya mu yega best genda muharura kari muhimbira ugenda gukorera umuntu ari muri Amerika akeneye sponsor ndabimubwiye n'imbere ya kamera wewe urimbwe kandi uri muhimbira reka gukorera Chimamanda irigwa ratuka abandi Chimamanda urumva byabyashi biboneka yuko ari wagutuma bya verite ko ari kurabihakana warabyeme navyo wemeye je navyeme none aciza kumutimbira kamera yisunzi rega je ni mwana hawo ariko nakukorosha umunya yaje kumukubitisha sabitu yabivise je ni cyano nona gihebe jote yotuherewana man umviriza nitwotahura kuko je ratafise ishabo je nanje ndo musazi nshati nibegere ngo bafise amahera je niko maskini jewe none mu bisanzwe uwe na best mapfu ikushika kugeza kuri po yakubwira neza yuko ebana muzorondera man narekanye message ambwira ati ngo nice wewe nguzomwitwarira yakugize umviriza none mani ariko aranke ntiyabagwa mu gihugu cyacu birahanirwa nibihanirwa vuga ego canke hoye birahanirwa ndetse nabwo bajyavuye kuki none se umva kandi bya Chimamanda ntushobora ko none ko mwebwe abantu muri nganguru mugwe mufa Chimamanda umuntu ibere muri Amerika anatabari na mwe Chimamanda ujyana nimbwa ya Chimamanda ndabisubiyemo uri imbwa ya Chimamanda ingo urero kuri cyo ushaka blonde babwira ikintu ni munyifatire ngo nasi ngo ko ndi muri industry ndagakobwa gatoya ngo mezuku ndazije hari cyo noba mwege mwobaje ariko murazo ko ari ibintu wandonde bwati nasi dukora imyadani ikigano gisanzwe kumbe nawe urafise ibindi byo je nari ndamuza kugira ngo urabizi ngene umuvumbura ukogwa sivyo siba kugira ngo ndaje ngo dukore ibi hari ibintu ushobora kuvuga ati binina bimubwira ntabwo ari buvyemere ariko ndabahuze surprise hama tuganire nimba ribazo bafitaniye biyere rero kubiheza ahubwo rero mutiramwongereje n'amakofi murayaha none waje uvuga ati mwegebe murabahungu musuba muhagaze mukaza gukubita umukobwa nta nisoni muba mufise mwene mugwana mufise none tugatwona kwa kobwa mufise ngo vugenda mugwana n'abahungu bagenzi banyu burya ntububwa umuhungu bakubwira ati umuhungu akubita umukobwa ngoja wewe wavuze yuko wewe uri dike dume
sivyo amwogopi mtu rero nani mambo yo kuvuga iryo jambo yuko ngoya nta mambo yo kuvuga iryo jambo yuko Mungu yagukubise mu gihe uridike dume rero ageze muri yoka weje fanye dume sasa mani kata kubwira ikintu ivyo yakoze byose yabikora imbere ya kamera kandi bica biboneka yuko nivyo nakobwa ati nibaza ngo nurusaku cyangwa byo batari ivyo bica biboneka ko ari byo bakoze yishube marabibonye naravyerekanye ama message mwarabonye ata message nta cyabara ata foto nta cyabara mwarabonye hayo mwabonye ama message ya best mwarabonye hayo mwarayabonye bica biboneka rero yuko nabigere ko ravuga ati ko wosanga ari yakubitishije Chimamanda ari we kwari hajya niyo kubitisha umuntu ngo waraje ngo aje n'igitara bica biboneka yuko umutumwa bisigura ko best bakwitije yakoresha umwanya yari muri bica biboneka yakoresha umwanya wabavye anavyanyana ari we nawe yakubiswa avuga ati je ndasino vyemera koresha umwanya muri iki kigano cyabimenya yuko bofre wiwe nyabari bofre we just ndabimenya yuko ari na bofre wiwe ari we yamukubitisha nuguzanga ibintu tuje kwishiramwe inzigo tuje kubishiramwe inzigo kubera muri entertainment man ukena wikenana kandi abahungu bowe mwihagarara kwera amahera ba diaspora gusa babahuduhe sawa none nkubu unya okay yo kubya ati okay gende umutumwa wa Chimamanda muca mumukora iki mwamwica man nibintu yakora kuri kamera ari wapi acyavivugira agatanga ushi none awacha wasi wapo chawa ereka chawa no kugwana n'ibintu bitandukanye chawa ni mtu ambaye anamusemeaga mtu fulani munavugira uwundi rero munavugira uwundi nashobora kuja kugwana sasa ilifo ko mutanuka kwanza numuvugizi we mubiki amuvugira nyene mubiki none Chimamanda ninde kwanza kugira Chimamanda yaramuvugizi ngaha akora iki uyangagira abati ko jewe naramutumye best kaza aramvugira cyangwa zaragwana kuzina ryanje na aratanga commentaire mani baza murareka ivyo bintu none Chimamanda batumubaze wewe uri umuntu umuvugizi wa pastor cyangwa umushaka tumuvuga kuri izo sosiyo uguma uri umupadiri uri biki mani baza bamureka ivyo bintu bro jiravuga ati nimumbone ngo nice ngo niko katutu kadogo ngize icomba haraho abo bazo uko bikwijimiraka mukiona wese nice navunitse abo mubaza mwaba uzaje je zinduru zanyu je muze muzinshiremo ako kwanza ni wewe hasi jenge muri afere nkizi kundonera ngo cina koresha igeno ngo subire chata kuitia kidori ndio uri akwisha ko nikintu ubu sige ntana kuba naho ndakubaha ayo ntata kidori je ivyo uri kuramura byose jewe ntana kimwe bindaba I'm telling you je nakoza akazi kanje nk'umunyamakuru ninde andondeye wewe nakurone nk'umunyamakuru sivyo sinakurone nguzuko je nze ndakukwitishe dufiki kadada tunakufanya usema nikupigishe mveti reka na mama gari best aza munkubitire dufiki man nambie dufiki hakuna rero vyabaye hajya ilikuwa ni masira zenu mari muzi vyo mufa kama mulitongozana nga mukanyimana bitu ni mwe je man je sinotongozana na kaja gashenzi kaja gahimbiri akiba ko mama wiwe mushenzi ayisi mami je tucho tutongozana n'umuntu akiba ko mama wiwe afise imyaka nka 40 ngaha akare niko gasuzugura kanatuma rana anashabura man je naramusuzuguye blo uko nta muhungu wiyemero kiza ukwituma ukwecha wa mtu narondera amahera yiwe afise nguvu ntari umukomedi genda mu bakomedi yawe urondera amafaranga hama nawe ubaka izina nk'abanzi ko kashaka none vyanyu mushaka biherereye muri man je nabivuze bibaye imbere ya kamera gituma bibaye yuko ivyambaye ko mwarayibonye ndazi ikiganiro ragipostinze shatse kuvuga ati yuko nice nkagira icomba mbaye nitaka nkagira icomba nisiko koresha umwanya nuko jambo ni ribi jambo ni ribi ejo shobora gucana bakakugonga uko nzona abandi bantu bashabaje gufata base nabise akarimi ni kabi ni basi yabivuze ngo nasi wenzo kwereka akarimi rero ni kabi urashobora kuvuga ati ikintu wavuze ntigiswa gusubira inyuma ndavuga ati nkazogira icomba nahise nkavunika nahise nkafata ku ngubu nahise nkagora iki muramenye mufatira nta muryango ofise gusa ndazi yuko ndafise abantu bazonkurikirana ndabivuze imbere ya kamera ikintu no bahanura ni kimwe nimba mufitani ingorane mureke uzishira kuri rezo sosio ni ikintu kitahisha agaciro umuntu mubishizemo ibintu nk'ibi no sivyo nabikubwiye best nawe ibintu biherere ngaha bishiye hapa kama muna mabifu zenu ziende behind nimuze musubire kubishira mu makamera bishiye hapa man jumu ndakuja kuvunjana meno muware ngo muriko muhereza makuru abantu ngo yukuri otake iyo mari kwicara n'imiryango bigeme nani baba ataenda kati yenu ninde mugabo yobija agatari kabona kamera imbere yiwe atazana ko munacheza muko munayigiza narekere kuba imbwa ya Chimamanda kuko Chimamanda urabivuga ati ko ari wo watumye best blo arondera izina ni yubake kuzira giye kubye makomedi we narondere inkuru kuri we ariko para kumwarondera kuri twebwe cyumusi uronga ko umubigarukana umunsi namugarukanyeje best ngaha ntuzubishiremo inziko ntuzubishiremo inziko ivyo tunabisi yabona ko mukura mu kigamane telefone yangu genda nawe mbona arico tunagomba mu kigamane leta tupate je mvugisha kuri bakuza inyishu medi jewe ntimunyumve nabi ntibambone nabi je niyo mpamvu barinda banamenana amaso je ndabakuza kugira ngo duhuze
Jemba mumuza hagati mko bashaka kubishira mu. Na uhuzanya abantu kuri kamera. Sasa utogira behenzi kamera. None ntimwabigiriye kuri kamera. Izo nduru ntizabereye kuri kamera. None hijya korwa ati ntiwagiye kumufakira kuri kamera yuko sije izina hivi na hivi. Sinamufatira ariko nditakambiza ko kaye karantera intera bwoba. Bro dana ipati. Ewa mimi na usha ni nani tuchukua hata mikozo. Zose kumamagara ngo jenze wakuita. Mna ni vitu ya kawaida sasa. Because adesa wezi ko nazo. Mimi. So abakoze yishu ndakunda cyane se bobo izimize kamera toko ivyo twavuze byose mwavyumvise. Ndumiwe.